bazi ko bizoca mu nzira nyinshi. Ico nashaka kubwira ko ku banyepolitike wabivuze n'ivyo abanyepolitike n'ivyo si bose bahemutse. Hariho abamwe bavugwa ngo bashaka gutaha ngo bagomba kuja gushigikira irya ntwaro ya CNDD-FDD. Hariho abagiye mwarabibonye abagiye barashimiwe bamwe umengo mu kuvayo bavayo bagomba kwinyegeza, abandi barahawe n'ibihano bashitseyo. Hanyuma aho no kuhagabira hariho n'abanyepolitike bari hanze bakorana na burya butegetsi kutwigisha yuko n'umuzungu ejo l'extreme droite yofata ubutegetsi mu mihingo myinshi bo dutahukana nankeka kuko umaze kubona yuko no munsi umwirabura ashobora kwicwa muri Etats-Unis muri no cinjana turimo ningene ba Martin Luther King ba Malcolm X bande bose bahagurutse bakagwanira kugira ngo bagwanire agateka kabirabure. Uno munsi akaba ari umwirabure bashobora kwica bafukamitse bakamwaka impemu agapfa kagenda. Nuko natwe ejo dushobora kuvyuka bashobora kutubwira ati hoga imutahe canke tukira. Aha nabo turi kumwe bafite ibibazo mugabo ngira mpere ku kabazo kari kuri chat sinzi ko akabonye gerageza ukarezima umuntu yabaje ikibazo kirekire. Aha ijya kwa ikibazo afatiye ati dusemerere tubwire amakuru yuko igihugu atari nyabagenda wagihugu harimo ababi menshi. Umuntu acarabaza ati abantu baje abadiaspora bagenda i Burundi kuruhuka canke kugira iyindi migambi, ubwo twese bizotugora gusigurira amakungu yuko hari intwaro y'ubwicanyi mu gihe n'abitwa ko bayicitse bagenda bayigana, kandi akacavuga ati abo bantu bagenda ubutegetsi bw'Ubujumbura nibwo buca bukoresha izo ngendo kugira ngo basigurire ati i Burundi n'amahoro ikimenyamenya raba abana babo baramugana. Uba urishura ico cari kirekire nageze guca make hamenera ibindi biri muri chat. Murakoze. Kumbura reka ngire ko vraiment iki kintu urumva nta nyishuje bon franchement sishaka uyu muntu arashikirije ikibazo kiri pertinente ariko kandi kituraba twese ariko atanumwe muri twe ashobora kwishura gutanga inyishu, ahubwo gusa twogira umwihwezo kuko urazi inyishu yari gutangwa n'abagiye Burundi kuko naje abona ndahakumbuye kandi ico nibaza ko ikizoshikanayo zogishimye. Alors je nibaza naha byugariye effectivement uzorabe mu mico y'abantu banyengeterewe n'ibintu by'agateka kazira muntu, banyengeterewe na demokrasi. Noneho dufatire ku karoro gato muribuka igitabo cy'umwanditsi cy'umusirikare w'umujenerali wo muri Canada Romeo Dallaire avuga yigaya muri ico gitabo ubona ko ico kintu kizomubabaza ubuzima bwe bwose, avuga ati je serai la main du diable. Alors nukuvuga iki muri bene abo bantu banyengeterewe n'ivyo bintu by'agateka kazira muntu na demokrasi kugendana n'umwicanyi, kuja kuramutsa umwicanyi, guha karibu umwicanyi wawe n'ibintu bitaba ntibabikora. Mbere mu mazi kubona bamwe no guhana ukuboko yuko bigoye. Alors batwara ibihugu muramaze kubona ingene baba kritike iyo nk'umukuru w'igihugu cisoneye cita ko kiri muri demokrasi yagendeye umukuru w'igihugu w'umwicanyi. Erega nico gituma mubona muraraba abakuru b'ibihugu bubaha ibintu bya demokrasi, muraraba uwagiye Burundi murandabira. Alors rero mvuga nti ariko abagiye Burundi abarundi nukuri n'uburenganzira bwabo le plus absolu, kuko nta wobuza umuntu kuja kuramutsa umuvyeyi wiwe haheze imyaka indwi batabonanye, nta wobuza umuntu gutwara abana kuraba bayinakuru, nta wobuza umuntu kandi kuja nko kubaka akazu mwitongo base bamusigira ikintu biki gusa. Niho mvuga nti kandi murazi nimvo burya zituma abantu bahunga si zimwe. Aha twese twahunze murazi abagiye ingere twagiye turashika twese yabahunze kubaza 90 kombe murazi benshi muri mwebwe hari abahunze jo buri twebwe za 2015 hariho n'abariko bahunga ubu nyuma ya 2020. Alors umuntu wese nimvuwe ituma ahunga nkuko umuntu wese aji Burundi nimvo yiwe n'ukuri kandi ngenda babwiye umuntu aji abantu baji Burundi sabansi b'amahoro sabansi ba demokrasi
abantu baje i Burundi hariho imvo zibituma, hariho abatwagwa n'imanza, hariho abaja gutabara ababo, hariho abaja guherekeza ababo, guhamba ababo, hariho abaja kuganduka. Rero gusa ni mwebwe ibitugo turavuga muri diaspora muba mujeje kwa aprecia umuntu agenda nk'ahariya kubera agatimatima k'ubuhemu, umuntu muba muzi niyo ingene muri ico gihugu canyu mubana ateye. Ivyo navyo kameme murabizi, ivyo bintu mukoresha ubwenge. Nibaza ko hariho rero mushobora kwa aprecia mukavuga muti naka numwizigirwa burya nahaje Burundi, mwizigirwa murazi muri Uganda turimo arakora ibi n'ibi, murazi cyiyumviro y'amazana, murazi intererano zitandukanye atanga, kandi umuntu w'umushinga ntari naho ahora aja hariya kuraba bene wabo, kuraba umuvyeyi, kuganduka. Ivyo bintu ni mwebwe bizovana na appreciation y'umwumwe, kuko nagenda babwire rega naco mubamenyesha makuru no muri societe civile ntitunganya akagacanwa ko guharanira ubwigenge bw'abantu. Mubamenyesha makuru bari mu buhungiro hariho abahora bayaga n'abategetsi bamwe mbere bagashaka no guta mu rudubi abandi bakabamenera amabanga y'ibintu bimwe. Ivyo rero namwe murabimenya, ni nkuko no muri societe civile bihari, ni nkuko no muri diaspora biriho. Ivyo rero bizovana na appreciation yacu. Jewe nk'umumenyesha makuru ndazi abamenyesha makuru nizera gusumba, ndazi nabo ntashobora kwizerana gato, ivyo ndabizi. Rero nibaza ko namwe ari uko, ariko vraiment nukuri nta muntu yotegwa ivyatsi ngo yagiye Burundi, kuko mu gihe agifise amahirwe yuko wewe batamucizosi, je nibaza ko uzarasindirayo gusa n'ukugaba, kuko vyo babibabaje umuntu agiriye y'ikibazo yagiye azi ngo ni nyabagendwa, murazi hari abo bimaze gushikira. Swati mumbabarire narambiriye, ariko nibaza kuri ico kibazo ko ari uko. Urakoze cyane. No byari bikenewe cyane rwose yuko kuko burya hari abatabishobora, hari ababitinya, hariho n'abandi bafite izindi mpamvu ntibajeyo bakibaza ngo bajya baragiye ngo bateke ikibazo. Uko nanjye niko ndavyumva. Sinzi yuko bwa muri sare twogira imbere yo gusubira kuri shati twosubira kuri jambo ari ngaha muri sare hariho Claude bashobora kuba mwakoze. Je nashaka gushimira bwa mbere abatakazi n'ikibazo ko biri muri bimwe tuvuga byo gutuma twicara turangana tugera hanyuma nashaka gushimira cyane bobo mugabo ngira kagamaza n'ibibazo ugiye kuraba hari umuntu yanditse igitabo ariko aravuga ibintu by'intwaro. Adudi ijwi gato. Nagomba gushimira cyane ego nariko navuga nti hari umuntu yanditse igitabo ariko aravuga ibi by'intwaro by'agaciro usanga kenshi binavanze na n'intwaro zo zikorana mu mago. Hari amadictateur usanga agira iby'amajenoside nk'ibi by'iwacu kenshi barafite ibyo bahera kuri nkajya bateze tugiye kuraba tuvuge tubere iby'iwacu bahera kuri politiki zo batereye nka kwa kundi uhereye muri tureke guhera mbere no muri 2010 uhere kuri 2005 uhere muri 2015 kugira ngo bice abantu bakabashira mu ibarabara bari kugira ngo batere ubwoba abantu imana bivuze twarabyumvise cyane muri hanyuma hakagera igihe abantu bamaze bakamenga bakabireka ariko niba baretse kwica bahinduka inyuma baca bagira abantu bagatangura kugira autosensile hamwe abantu bavuga basigara batinya bakisansira hanyuma hagaca habareza inyazo hanyuma noneho abantu bamaze kwireza ni ibituvuga byo gutaha ibituvuga tuzi nta kundi ibituvuga gute hagaca hasigara noneho guhindukira hakaba contemplation y'iyo ntwaro abantu bagasigara bashimira muri iki syndrome de Stockholm ugasanga basigara bamutora ibyiza kandi wowe wafite umugambi mwiza. Nagira rero nakubaze kuri izi etape kuri izi etape woduhumuriza yuko tutarashika kuri etape ya kabiri hamwe umuntu avuga ati haragezaho ubwo rero hari abantu bagwanije muri 2015 ubu basigaye bakubita amasitati y'abasendedi ku matelefoni ukamubaza igituma ukavuga uti ubwo niyo amaze gushika mu gihe avuga ati byararangiye aba bantu ko tubakomera amashyi. Hanyuma ikindi kibazo bijyana kubaze ni ikibazo kijyanye n'ingene mu mukora muri kamaradiyo na societe civile. Ugiye kuraba wari ntitugira umwanya cyane wo kudeguruka mugabo wabisubiye neza ibijyanye n'ingene kada karere gashobora kuzobamwo ibyaha bikomeye cyane by'abanyabwoba kandi
n'amakungu yagiye arerekana amaharerete yose kandi mwarakoze cyane mugabo nashakaga gusabe yuko mwebwe nk'amaradiyo twari gutuma reka duhere kuri wowe nabonye mwe umuntu abangutse cyane nta kuntu mwadufasha mugashyiraho seri ibiganiro mutumira abahinga barutuye hariho n'abagize amaetude kuri ibi by'ama jenoside hagiye iwacu mu karere mukaza murababaza biragoye ndazi ko icyo gikorwa kibagora ariko abantu bakaza baragira seri y'ibiganiro mukaza barabicisha ku iradiyo ameneta mukarondera muri iyi sosiyete mubamo cyangwa twashoboye kugamira bijya mvura abantu bashobora kutwumva n'ahatari benshi cyangwa n'ahatabari benshi bakadufasha kugira amakodifiziyo nka kurya RPA yigeze kugira ikagira documentaire yafashije cyane hagiye bafashe ibintu byinshi igira kuri wewe no kuri RPA abantu tukarondera ingene twaza turagira ama partenariat kugira ngo ivyo biganiro bigire kwaho kurabona ubu musigaye mukorera ku marezo sociaux biranagoye bo nagira ngo dufatanye n'ikibazo kigira gatatu kivuga giti jewe kirimo akayiswari gatoya baza kubigira icyo bibaniyeko naho umenga navuze yuko umenga twarashyize kuri etape ya resignation jewe nibaza yuko ugiye kuraba abantu benshi twari twagize ubwoba yuko 2020 n'ibyavugwa n'amaradiyo hashobora kuba habaye n'uturere twagejeje abanyepolitike cyane yuko bariko bagomba kuzoja gukora mu sende mugabo uri kuraraba si benshi bagiye ntibagiye ari umuvuduko ari benshi mu bari barahunze cyangwa barwanije kiriya kiringo ku buryo twavuga tuti bajya abagabo barashoboye kunesha abantu abanyepolitike no kuvuga n'akantu positifu jewe abandi baranzi muganga umuntu akunda gushima cyane ikintu kiba cyaba je ndashimira cyane abanyepolitike twaririmbiriye nabi umugabo gushika bakabaye imyaka 2 cyane ushobora kuzohera n'itatu barabadinite nibaza ko sendite ubu muri no yigo bagenda muri 2020 bari kuba bakeneye cyane kugira ngo bakoreshe muri za politike za diplomasi zabo nagira rero ko icyo tugiye kuko abo mufitaniye amakuru ngo bashobora kuduhumuriza ko abo twoba twari kumwe atari benshi ngo baba biyumvira kuja muri iyo ngendo yo kuja guha ukuboko sendefite icya gatatu icya kane hariho twari turakivugana nagira ni kijyanye na diaspora nashaka kuvuga ku kintu kijyanye wavuze cyane kandi ikintu cyiza cy'uko tugerageza tukaraba mwene tuba turavuga biragoye ko duhura muri diaspora hari inama nyinshi nawe barazigaruka ko kandi abantu bararuha n'ingoga mugabo nk'uko waduhaye suggestion turashobora kuvugana muri diaspora tugategura umunsi apana byo kuvuga ngo mu mezi abiri tukavuga tuti basi mu mezi 6 rimwe mu mezi 6 cyangwa rimwe mu mwaka tuzohura kuko urugamba bashobora kuba rero tuvuge amabi tugerageze kugira mobilisation panda y'inani hanyuma namwe muri RPA mukoresha ubuhinga mugabo ntabwo babwiye mukora amakosa ngo muhengame mu byo bya propaganda oya mudufashe kudefiza izo zingiro hamwe tubasabye nk'ijambo mugabo kugira ngo hazoshike iyo tariki tuvuga tuti turabuze ikintu kinini turashobora kwerekana abarundi ingene uburundi n'ubu tukiri muri ya ntwaro ishobora kubandanya aho bizimanganya ikica abantu kuko singombye kugarutse ku byo ngaha abantu nk'iki gihugu abantu benshi ntibagitandukanye mu buhungiro bwabo muri kino gihugu nibara iyo twagize nk'iyo etape tubwiye tukagenda tukicara abantu basigaye mu buhungiro mugabo hariho barakubwira ngo n'abandi ngo barabayo ngo abandi barataha ngo n'abandi baragira mugabo wabivuze hariho kiriya gihugu si igihugu cyo kubamo ufise umutima wo kugomba kudona urutoki cyangwa wo gushabuza n'ibibi biba petete umuntu hari abantu badafite sensibilité nka twebwe naho urabona imiduga igonza amakinga kibandanya abandi bakabandanya ngo n'ibindabo je numva nuca nsiba ku kazi nkaca nguma nyene abandi bakavuga bati wowe n'ibintu petete hariho abantu bavuga bati jewe sinishwe mugabo sinoshobora kuva muri kiriya gihugu sinoshobora kukibamo nasaba rero yuko mwebwe murondera aba expert muri ibyo bintu niko navuga ngira ngo bivuze nabi kandi mfashe umwanya mumbabarire mukandira aba expert bakabisigura na societe civile zigakorana no document ikagenda igashikira
bakeya basi bashobora kutwumviriza nka kurya lo livre blanc yabaye muri 93 niko mubizi ikandika abantu bose collective de la société civile ikandika abantu bagiye barapfa n'ingene n'ababisha burya ibintu birabizwe kandi vraiment nta kubesha kwari mu kuje ngo naragiye soma cyose kenshi ndakibona nifuza rero ko société civile mu kuvugana mukandika bakandika bagira documentation y'abarundi kandi y'abanyamahanga y'abantu bishwe ingene byagiye tukabika rulive twopfuma twita rulive rouge niba dushikirije ivyiyumviro vyinshi kandi bikomeye kumbure mu tuntu dusa n'utubazo wambajije rapidement ndakubwire twebwe nka RPA nk'izo initiative zibaye z'uko muza muratunganya nk'ibintu vy'ibiganiro nukuri mudukorako gusa nta nukuvuga ngo uruha mudukorako gusa ku ka message twebwe ikintu cyose cyo kubaka tutegereza kugiherekeza ikintu tudashobora guherekeza cyangwa kudifiza ni ikintu kitajanye n'amahoro nk'abantu twebwe bashobora kuba bavuga bati twebwe dushaka gutegura intambara kandi dushaka ko mudufasha mu bya communication nk'abo unye tubabwira tuti nukuri twebwe tuzogumana akarangamutima kacu k'abanyamakuru nimuje ku rugamba twebwe tuzobikurikirana nk'abandi bamenyesha amakuru mwateye tuzobivuga mwatewe tuzobivuga mwagize ibibazo tuzobivuga basi nico singa nagomba kukubwira ayandi ma initiative yose twebwe tuzoherekeza kandi n'ukuri ebana ni ku buntu kuko iki kintu cyo kubaka igihugu turazi ko bizoca mu nzira nyinshi ico nashaka kukubwira ko ku banyepolitike wabivuze n'ivyo abanyepolitike n'ivyo si bose bahemutse hariho abamwe bavugwa ngo bashaka gutaha ngo bagomba kuja gushigikira irya ntwaro ya CNDD-FDD hariho abagiye mwarabibonye abagiye barashimiwe bamwe umengo mu kuvayo bavayo bagomba kwinyegeza abandi barahawe n'ibihano bashitseyo hanyuma aho no kuhagabira hariho n'abanyepolitike bari hanze bakorana na burya butegetsi ivyo byose rero nitwovuga ngo tubavugire aha ku mugaragaro ariko nivyo abarundi tuba duhamagariye gukurikiranira hafi umuntu ntasubiye kugwa mu mutego erega ndababwire bagenzi intwaro sinzi ko mu bice arico igihugu leta n'ikintu ni monstre n'ikintu gifise uburyo ntangere gikoresha abantu benshi burya rero kugwanya intwaro iriko irakora amabi si ikintu coroshe kuko no muri twebwe nabibabwiye mu bamenyesha amakuru no munsi hari abamaze abari ngaho iburaya biriko baragenda mu nzu mu biro vy'abaserukira ibihugu vyabo bababarira ko iriya ntwaro ari sawa iriko irahindura ibintu murumva nk'abonye je nk'abo ndabafata nk'abicanyi kuko bariko bakorera umwicanyi rero nashaka kubabwira mu bari hanze si twese turi ku nzira nziza y'umurongo umwe ivyo rero nivyo zikuhagabira hanyuma hari ikintu wabajije ca resignation burya umurundi n'ikintu je ndubaha abarundi kuko nibo nabonye urazi ko hari umwibutsa w'ikirundi uvuga ngo umurundi umuhisha kumwanka akaguhisha kwabiki nagenda babwire ko kuri ibi vya resignation biriya bintu i Burundi twita ngo banaka barishikanye ngo banaka ngo barinjiye mu mugambwe ngo banaka nibwo birirwa barafasha CNDD buriya bariya abantu kumure inkomezi si zimwe abantu kwihanganira inzara abantu ntibabifise ku rugero rumwe kurondera amaronko vyoroshe abantu ntibabikora kumwe ariko ico nagenda babwire je maze kuyaga n'abantu hari abantu bita ko bishikanye je muranyaga n'imbonera kandi ngenda kubwiza ukuri zihora zija no mu bintu vy'ikwica abantu mugabo zikambwira ati none gasharuku none wowe baguhamagaye bakubwiye ko hari akamagwa babyita ngo ubumagwa ngo hari akamagwa ngo kabonetse tuja gukorera none gashango ubizi ko utagiye ari wowe baca bakorerako wumva gusa aho rero nk'uwo ukamwumva ariko n'abantu bafasha bama batubwira ubwicanyi ntwaro ikora tukabishikiriza amakungu n'abantu barafise quelque part uruhara bafasha rero nashaka kubabwira yuko muri bariya barundi tubona umengo barihebuye barishikanye ibi twita resignation no muri bajya bahohotewe nyene no musi ugasanga bariko bakorera intwaro nta na kimwe kibuza yuko ejo babonye abandi bantu bariko baradugana ivyiyumviro n'inguvu bariko baradugana n'inguvu nta kintu na kimwe kibuza kwemera yuko abo bantu ahubwo bazofasha naho niyumvira ariko nivyo ivyo bavuze abarundi hari abamaze kugera ku rugero rwo kwihebura
uno munsi bama banabimbwira no mu basoda bariho turatuyaga bababwira ngo sha ureka shareka ngo nuko muri hiyo ngo twe hano ngo tubayeho nk'umumwobwa ngo ateze umutwe umumwobwa batega umutwe donc ivyo byose birababaje ariko nibaza ko umunsi habonetse inzira zindi z'urukiza nibaza ko abarundi benshi burya bazozifasha kuko abarundi bose baragwaye yuko igihugu gisubira kugira iteka jewe ndakunda kuyaga n'abasende DFDD nagenda babwiza ukuri ko uno munsi ndashobora kwemeza yuko plus de 60% y'abasende DFDD bice birenga 60 kwijana by'abasende DFDD baciye ubwenge bakomeye neza mu mitwe ndababwije ukuri ko bayifuza kwiga ntwaro yabo ihava benshi bari bafite bo bizeye ariko ntibabibonye uno munsi rero barundi bavuga bati turarindire turi ngaho atariko tubabwije ukuri umunsi uzobona abantu bitunganje neza abantu bahagaze neza mu by'imviro vya politike canke by'inguvu ati nukuri twebwe tuzoba turi kumwe nabo bon urumva ko ivyizero biriho ukuntu bitandukanye ariko n'umubabaro uriho ku bantu bahohoterwa bihebuye nibaza ko natwishuye sinzi ko hari kandi nibaza nesto ko ivyo nagerageje kwishura kuvya yambajije ahandi ho ibindi byinshi yavuze byari intererano nziza ari ikintu batanze ca livre rouge nibaza yuko bacanditse ahantu muzo kibandanya hari ikintu ca livre avuga ati akafatiye ukarero ku 1993 bagiye barandika ku mutumba uwishe yapfuye gute byageze gute bise le livre blanc ati bumvure nibaza tishimviro nibaza ko ni icyumviro cyiza justement je nibaza ico onyibema ko ari icyumviro abantu bose dukwiye kugumana mu mitwe kandi n'ibijya twavuze rega hazokenerwa urano munsi igihugu cugarijwe n'imbonera kure zifite imipanga n'amacumu n'inkoho ku mitumba yose amatohoza bene ayaragoye ariko ico kizoba ivyo ni ibintu bikorwa abantu bari mu gihugu bizoba vraiment urakoze cyane ko unkundire nese hari akantu naravye kumbure naguciyemo ndasoma mu message hari umuntu yitwa Charles yanditse ibintu arundi ngene badushigikiye n'amakungu ngo nta kuntu ngo twogerageza twaza turaja mu bihugu ngo mu mahanga kubwira diaspora kubafasha kubamobiliza kandi diaspora badushigikiye ngo bakadufasha mu buryo kugira tuze turahashikaho aho hose hakenewe kugira mobilisation bon icyumviro cyiza kandi narabonye diaspora za diaspora zarabikoze aho 2015 muri bako mwantumiye muri Swede hariho abandi benshi batumiwe mu bindi bihugu nuno munsi hari abo mu gitumira je nibaza ni icyumviro cyiza iki cyashahre kandi nibaza ko abazotumirwa sijeje nyene abotumirwa na jewe ntumiwe vraiment nukuri ariko ujya gusigura iki kintu cyotuma abantu tuja hamwe dusubira ku mugozi umwe ku bikorwa vyiza byo kunagura igihugu nukuri ntaco buza ko abantu bitaba bene ubwo butumire canke tuja gufatikanya muri bene ivyo urakoze cyane ahubwo unkumbire ko nabona niba washobora kugira somo tubazo turi kuri chat ujura tusoma twishura hama ariko bibagiye tutaza kwiyuka abo turi kumwe batwihanganira gatoya duhere ku bantu bakije ukuboko kuri chat bakeneye kubaza hari witwa Nana sinzi ko twumva ego ndabumva ijambo ni gwawe urakoze cyane urakoze kuma ijambo nagire mbanze nkingurukire Centrum yashoboye gutegura kino kiganiro kandi ndumva ko ari ikiganiro nkoramutima cyane nongere nkingurukire Bob kubona yashoboye kwitaba nimba yashoboye kwitaba kugira ngo tuze twumvirize twungurana ivyiyumviro tusubire twigire hamwe qu'on puisse inventer ikintu kindi kuko nivyo ivy'abandi biyumvire baravyiyumviriye mugabo no munsi harageze ahantu twiyumvira n'igiki kitakozwe kugira ngo dushitse isemo dushitse ku rugamba dushike urugamba rurangire by'ukuri ikintu rero nkunze cyane amajambo Bob yaraje kuvugira ko yanyuma nshoboye kwandika yavuze ati inzira zindi z'urukiza nashatse kuvuga agaparti nafashe que j'ai noté inzira zindi z'urukiza ngo bitunganijwe neza aha rero shaka kugaruka ku kintu kimwe niko twavuze abamenyesha makuru barasemereye kandi mukiriko aba societe civile barasemereye barandika ivyegeranyo
barabonana agasakisaki n'imigwi itandukanye y'aba Nations Unies y'aba Union Européenne mwatumiwe mwarasemereye kuva kiriya gihe gushika n'uno munsi ariko ije akabazo kanje umenga abarundi turacashaka guca on ne veut pas kumenera inda ku rukumu turavye ibintu bihahitiye n'ibintu turimo none ko société civile yavuze yanditse ko abamenyesha amakuru bakivuga bavuze n'ubu bakivuga ko abamediateur bagerageje kuza bagasemerera bagahanura uno munsi murumva ko abamenyesha amakuru bakwiye kubandanya basemerera gusa canke ko hakwiye kuza ibindi vyegeranyo buriya bo barabizi mu mwuga w'abamenyesha amakuru ico uvuga ico wandika ico image uzana un documentaire que tu fais tu dois apporter quelque chose de nouveau none muri ivyo vyose qu'est-ce que abamenyesha amakuru batakoze uno munsi bagire batuzanire ni giki société civile itakoze uno munsi igire tuzanire bizodufasha ko urugamba ruba dushitsisemo kugira ngo Uburundi busubire kuramutswa amahoro nitekane mu barundi bose nshaka kuvuga iki hari ikintu tuguma ducira uruhande tudashaka kuvuga nukutavuga abafashe ibigwanisho mumbabarire kubivuga gutyo ico kintu ntidushaka kukivuga umuntu wese akivuga umenga ariko arasha ariko tuzi neza ko mu bihugu bibanye dufasha akarorero bakomera amashe ngaha bisare tije nanakuje bimwe murakoze mu bihugu c'ababanyi ça je vais prendre cet exemple parce que ça me fait de la peine kubera ko igihe u Rwanda rwahaguruka ngo rwibohoze twari dufise abagenzi ababanyi inshuti zahagurutse bari bato kuruta iyi myaka twe turimo bari mu myaka yacu bari nyuma bari bato bari bene wacu turavye no musi twengene tungana imi ni imyaka dufise ariko twahagurutse dukoma amashi tubafasha tubabwira tuti tuzosoba korana turira ingene bagiye guhabuza igihugu cabo uno musi twe tugeze kuvuga urugamba umuntu wese arahumiriza akaraba hirya ico kintu sindagitahura mu Barundi turafise ikibazo gikomeye cyane ko hageze ko twigira tuza kuvuga tuti onva kuja ku rugamba kuko nihehe tutakomereye induru nihehe tutavuze ibi bihugu n'ibihugu turimwo birabona ukuntu tungana ku bwinshi bw'abasavye ubuhungiro ça déjà c'est déjà ainsi iboneka none musigura gute ko ibyo bintu bataravyo uno muzi ikintu tugire tuvuge atari gufata ahubwo tuje gufasha abo bantu ico na canjoherero Bob ngire mvuge kandi ndakigukengurukiye cyane nkengurukira radio RPA kuko ngene mwashoboye kuorganiza ikiganiro ejo bundi naragikurikiranye aho musenyeri nta mwana asangira ijambo n'uwafashe ibigwanisho ça c'était un pas de géant kandi tugomba gutahura na Yezu yaragize intambara hari ingabo za Moyize hari ingabo za Mwezi hari ingabo zahe uno munsi hageze kuvuga ingabo z'uguhabuza kuko ibi kibazo kubera ko ngira Bob Rugurika avec ton micro comment est-ce que uzomena cette lutte avec imbonerakure zifise ibigwanisho comment est-ce qu'ingene pacifique Vitali je sais pas qui cette société civile va se battre pacifique hegeze kuvuga kantu ngo turi mu bintu bya demokrasi cyane comment est-ce que tuzoja guhangana n'abantu bafise inkoho n'imipanga bakerera abantu musigurire ico kintu ndashaka abantu muri ngaha twicare tukivugane by'ukuri nayo handi niki kiganiro twakoze on est en train de tourner autour du pot niko jewe ndavyumva turashobora kuba tudasangi ico ni iciyumviro canje mugo ndashaka kubwira abantu bamwe bashobora kuvuga ngo iyo hageze kuvuga urugamba no gusesa amaraso by'ukuri amaraso araseseka erega nta muntu ahabuza ngo azokira ngo azoshika uja guhabuza kubera ko bavyita ngo uwa wagize sacrifice iyo rero wagize sacrifice ubuzi yuko uzokira cyangwa uzopfa ni nko muvyeyi agira yafashe ingingo yo gutwarinda ni kujya bavuga ngo simba imanga iyo yashikanye ikibondo abazi ko ashobora kuhasiga cyangwa ashobora kubandana kubera ko abazi yuko agira atanga ubuzima none twe dushaka gutanga ubuzima gute deja nitwitanze ariko turaza bitanze kandi bakeneye gufashwa
kuki ibyo bintu tubica iruhande kuki umuntu iyo avuga gufasha guterera umuti bifata ibirometero cyangwa bigafata bikazana aussi d'autres histoires bigahindukira muri Bururi bigahindukira muri Mwaro bigahindukira pourquoi je ndasavye ico kibazo mukinyishura kandi tukazogera aho tuvuga iki kibazo tukibuturiye ko nyene tubenera ko inda kurukum tuzoba tugire dutangure tugende ce sera la nouvelle invention pour arriver murakoze nana urakoze cyane rwose bo noneho benshi barakuzi ngaha nana n'inkerebutsi ni mu mwuga wo kumenyesha amakuru yarankurira muri uwo mwuga urumva ko ibintu aje kuvuga c'est la bonne et la meilleure communication bon d'abord nagenda gushimira gusa nagomba ndakuremeshe effectivement jewe urumva abavukanyi bampamagaye bati ariko woza tugasangira ikiyago kubiko biraba mu Burundi muri no mwanya nk'umumenyesha amakuru bikurikirana sinari kuza nateguye expose y'imiharigwana sivyo ariko effectivement nabivuze ko je nabivuze kuko biri mu by'ukuri nanavuze muribuka ko je navuze nka twerpea hari abantu turi kumwe mu buhungiro bafashe inyundo barahonda ku mitwe yacu batwagiriza ngo aba nimwabafasha baba bakorana na MZ ngo bakorana na Retabara ukarondera iyo Retabara na MZ muri RP ukabibura kuko twe tuvuga ibintu by'abantu bariko barikira Burundi tuvuga abo basenere tuvuga aba FNL tuvuga abo bajene bicwa abo basirikare bon soit nashaka kuvuga uruguruye ikintu gikomeye ariko birahurirana na bijya byose aho turavuga by'ukuja hamwe ibintu by'urugamba jewe ndabivuga nk'umumenyesha amakuru kuko jewe urabona nta na experience militaire naragize yego SMO service militaire ariko reka ntituza gusigura urugamba n'ingene rwokorwa gusa nuko n'abahinga b'abanyamahanga hari ivyegeranyo bamaze imisi basohora bavuga yuko intwaro ya CNDD-FDD ari intwaro iterekwa ikintu cyose cyitwa ikiganiro ikiyago dialogue iterekwa ikintu bita negotiation ibintu byose ishira imbere ari inguvu na violence niko bavuga alors aho nakwemerera ivyo uvuga kuko ari navyo bifise uruhara rukomeye muri kazoza ku Burundi nuko umuntu atwaza umukazo atwaza inkoho atwaza ikintu cyo kwica abantu jewe ndemera ko umuntu nk'uwo ASSM ategeza gukugwa n'izindi nguvu inguvu rero nazo zirihe inguvu ziri kwisha ari inguvu za diplomasi ejo eragase ko mwibuka harigeze kwa diplomasi amakungu arafata ingingo yuko agira rungika inteko zija mu Burundi kubuza CNDD-FDD kubandanya yica abanyagihugu ariko twaragize imyaku abakuru b'ibihugu bamwe muri Afrika basanzwe batwara gutyo nyene barabiburizamo alors uno munsi nta kibuza yuko izo nguvu za diplomasi zishobora gusubira gukoreshwa abantu bagasigurira ONU yuko bikenewe bagasigura Union Africaine alors bagasigurira ibihugu bibanyi ivyo bandi dushaka tubireke mugabo reka tuve kuri kote ya diplomasi ishobora kuzana inguvu zibuza CNDD-FDD kwica izindi nguvu zo biz'abanyagihugu umunsi abanyagihugu bovuga bati eba hakubimbwa wobimva hagupa byaje zirimo bavuga ngo hagupa ozaza basindi ibintu bavuga donc abanyagihugu bakavuga bati n'ubundi ari gupfa turiko twicirwa mu bana n'inzara reka twe duhagurukira uburenganzira bwacu hariho abanyagihugu bahora bihereza amabarabara bakagenda gushika mu kirimba c'umukuru w'igihugu mwarabibonye ejo bundi muri Sri Lanka bakamwomora akomoka agatanga imihoho leta igasenyuka mugabo ivyo muri CNDD-FDD sinibaza ko byoroshe kubera ni intwaro yamaze kunywa amaraso irasosegwa uno munsi igira iti jewe nzokwica no kwa nyuma alors abantu rero nk'abo abarundi ko bari bafite ishaka ryo kwibohora effectivement barabuze umuntu yoza n'izindi nguvu zo kumushyigikira abo bantu rero bariho hariho abarundi bafashe umuheto effectivement hariho no munsi umuhari Retabara donc twebwe urabivuze mu kiganiro twarabatumiye barahura na musenyeri mukuru Simoni Ntamwana n'abandi banyapolitike na société civile alors baragize ikiyago abantu benshi bakuye rero aho nashaka kuvuga bari abantu bafashe ibigwanisho ibihugu birabohogwa erega n'urugamba rw'umuheto aho mvuga rero mvuga twebwe nk'abamenyesha makuru twebwe tuzokore bishoboka byose
tugume tugaragaza ajya mabi leta ikora ivyo navyo ndeka ndakubwira iyo uri kurerekana ko leta yatikije abantu haragera igihe amakungu agatahura abafashe inzira y'urugamba je ndafite amakuru ko hari ibihugu vyo mu karere biriko biraremera CNDD-FDD yuko ikwiye kwemera kuyaga ibiganiro papa narabivuze mu kiganiro kijyana nyene papa umwungere mukuru wa Eklezia Gatolika ku isi yarabonanye mu mwanya muto cyane na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagiye mu misa i Vatikano papa yamubariye ati wewe ukaba ushaka jewe ko ndaguha umbonano canke ko nzoza mu gihugu cyawe kuri ubwo butumire bwawe papa yamubwiye ati mutugure ari amaradiyo mwugaye bavugira muri rusange ari amaradiyo yacu yose mwugaye za Renaissance abamenyesha amakuru bose bo mu nzamba zandi za RP ati mwongere mutunganye ibiganiro n'abajya abanyapolitike banyu bari hanze abanyapolitike rega n'abanyapolitike bashaka politike amatora n'abandi bafashe umuheto alors je rero nibaza ivyo rero biri mu by'abarundi effectivement bakwiye kwiyumvira ariko rero ntitwirengagize abantu bafashe umuheto buriya bari mu bantu bahemukiye abarundi gato muri za 2015 16 17 bahemukiye nkana babishaka harabaye abantu kubera inda ndende hari abahemutse abandi baranka kuja hamwe hanyuma mugabo ikintu kibi nuko hagiyemo agatima ko kuvuga ati twe tugira uriya mugwi kugira bariya ntibaze badutange gufata igihugu urabona ivyo bintu haragiyemo udukarikire tumwe tubi cyane mbere haragira n'igihe abantu baja mu migambi yo kurasana abana bonse rimwe abana basangiye urugamba alors ico rero carononye mu mitima y'abarundi bamwe bamwe kuri iyo aspect y'umuheto ariko amakuru mfise jewe ndazi ko abantu bamwe bamwe bari muri iriya migwi ko bamaze iminsi bariko baravugana banahura babiyagako bariko bimwe abarundi abazungu bavuga ngo enterrer la hache de guerre bariko barasubiza hamwe ku mugozi ivyo biriko biraba ari naho rero mvuga ni kumbure abarundi ico rero urumva ko ntari muri iyo migwi sinohimiriza ngo ngire ngo propaganda ni iki ariko naho mvuga muri ivyo abarundi bazogira hamwe bazovuga bati watanze akarorero k'igihugu kibanye hajya ingene u Rwanda rwagiye kwiboho abanyarwanda nabone bega barigeze guca muri izi njyane twaciyemo ariko harageze igihe barahagarara bati ari twose ubu ni twese duhagarare tuvuge rumwe ni ibi bishoboka uno munsi rero abarundi bakavuga bati hariho abantu bashaka kwitunganya mu bya politike reka tugire amakomite tuje hamwe tugire ingufu za diplomasi ariko bariko baritanga mu bundi buryo tubafasha aho rero nizo za diaspora zose zikikubita gashi kuko nk'uko bivuga je sinzogenda kuguma ndira ico no kwita mu Faransa pleurnicher ngo mbega iwacu bizogenda gute ataco ndiko ndakora kwigaya no kuraba twese umuntu akigaya karaba ati mbe ndiko nkora iki kugira kira gihugu cyacu gisubire kiromuteka voilà merci urakoze cyane bo wasa mu gerageza nana yarashaka ijambo nana kibazo yabajije ko akiganisha iwawe we mu kucishuro wasa n'ubwisubije mu bateguye ikiganiro gatoya sinari kuvuga ivyo batantumiye nivyo ibintu byose by'intango mugabo nishurana nana burya ibintu byose biva mu kuganira ibikorwa byose biva mu vyiyumviro mu ngendo bigatinda bigashika mu bikorwa akajambo bavuze kuri ivyo vy'imigurana bati ni option ikwiye nibaza ko ari kwishurana navuga ati avuga amasative yose ati yarasi ati n'icyo turazunguruka twibaza yuko hari umuntu azotura inyishu tuyibona tukanda ndamuremeshe ko nana nimba twatuganije ikiganiro humbure ejo hazoza ubundi butumiro uzoza buvuga ikindi twoganirako gusa hariho ibimenyetso bimwe bitwereka yuko ababanyi bacu zikirasha twabivuze ko yuko bitafatanye n'iwacu kandi koko twasanze adusiguriye abikurikirana hafi twasanze bishusha birafatanye n'ivyo bintu rero nanareko aravuga tuciye mu kuganira n'ivyo zobishikako urakoze cyane sinzi ko nanatwumva ngira ngo yo ego ndakubwa karakantu juste ija akajambo kamwe shaka guheraheza ko papo y'ivyo Bob yariko arishura
ati yaracishijemo avuga ati n'abafashe ibigwanisho ati barahemutse mu 2015 ivyo sindabizi nta madetaye manini ndabifitiye mugabo ikintu kimwe icigwa kimwe nabikuyemo kandi numva ko je pense numva ko twosangira n'abandi kandi n'abandi bavyumva kuruta bakatwunganira ahubwo bakaduha umuco cyane nuko mu buzima ikintu cyose mu ntango kirimo abantu barenga babiri ntikibura intambamyi uno musi bibabaje ko abarundi yidoga avuga ngo naragerageje kuva 2015 ngo naragize iki ariko bakibagirwa yuko guhabuza igihugu bisaba ibintu byinshi cyane bisaba nukwamiza ko bisaba ibintu ni nk'umugabo n'umugore mu rugo muramiza ko kugira ngo umuriro ntiwake cyangwa ugire wake mugasubira mukenyegeza mugasubiza hasi kugira ibintu ni cyo kigwe nk'abavukanye tuvuze gutyo nje ngaruka kutahura ese mu mico y'abarundi burya n'abavukana bigenda gute abagenzi bigenda gute nuko urumva ibintu abantu bibaza ko batanguye muri 2015 uno munsi bakaba bacitse intege bagashaka kuca babiha nubwo gute bakabiha conclusion ngo ntacyo tutagize kandi ibintu byakunze kabisa no aho ubu uri kurananirwa ukibagirwa yuko mu buzima muri ubu buzima turimo haba bahunze cyangwa bari ntacyo tugisigara cyane cyane yo mvuga gutya mbwira abantu bo muri diaspora mpereze kuri aka kajambo abantu bo muri diaspora ntacyo dufise ntacyo twambariye kuko baratwatse igihugu twaratswe igihugu mu gihe atagihugu dufise n'umwana azotakaranga atururimi adashobora kuvugana ngira ngo abari mu nyuma zacu bazogira amahirwe ntibazogira amahirwe ko bazovugana ba sekuru ahubwo bazogira ububabare bw'uko ba sekuru n'abuzukuru badashobora kuganira bumvikana atamuco atarurimi atantambo atakanyamuneza atamahoro noneho ibi bintu ibihugu biriko birabamwo by'ibi bintu Karebobo yabivuze bw'iyi crise mondiale nizere ko bamwe canke twese igomba kutwigisha yuko n'umuzungu ejo l'extreme droite yofata ubutegetsi mu mihingo myinshi bo dutahukana nankeka kuko umaze kubona yuko no munsi umwirabura ashobora kwicwa muri Etats-Unis muri no cinjana turimo ningene ba Martin Luther King ba Malcolm X bande bose bahagurutse bakagwanira kugira ngo bagwanire agateka kabirabure uno munsi akaba ari umwirabure bashobora kwica bafukamitse bakamwaka impemu agapfa akagenda nuko natwe ejo dushobora kuvyuka bashobora kutubwira ati hogi mutahe cyangwa tukicwa nuko rero naho mereje ariko mwakoze nkuko mubitwemereye Ganeso ikigano mwagikoze ariko kivemwo ikintu umuntu agiye gukora concrètement murakoze Neso nkumbiye nogira 30 secondes kuvyo nana avuze bantahure neza abantu aho navuze nti ariko nti nabo bantu bafashe ibigwanisho hari aho bahemukiye barahemutse gato en 2015 sibo bonyene n'abanyepolitike murazi ko barahemutse notama mu gusamburana mu gucanamwo muri bukasenare nyene yagiye irasambuka hakavuka indi migwi muri za societe civile natwe n'ubumamedia byagumye vyerade kumbure hari aho natwe twatiriganye ariko aho navuga ari naho kandi mvuga ko nemere yuvuze ko nta zibana zidakubitana amahembe aho navuga byari bibabaje effectivement byavunye ikizera abarundi bari bafitiye iriya option naho abarundi bari bamaze igihe bari ko barafasha iriya mihari hanyuma mu gihe abantu bibaza ko bajya abantu bagiye gufatikanya urugamba bafashanye kuko urabona ko ishaka ari ryose haragiye abantu barabateranya gushika rero naho abo bantu bagwa mu mitego yamigwi ija mu byo guhindukirizana ko umuheto niho mvuga nti ico rero cyarabaye kibi cyaravunye iyo morale abarundi bari bafite kuri irya option urakoze cyane bo uraza gucisha murabe ko ari bazo kuri chance tubawishuye ariko nagira ngo dusano n'abarenganije abari ngaha muri salle reka ntange micro maze babaze hama tuhabe dukurikira ariko nta kibazo kuri chance tuzapakira urakoze merci beaucoup Ulika washoboye kwerekana ibintu byose urerekana la geopolitique uko bimeze urerekana ukuntu igihugu cyitwa cy'Uburundi yuko nta espoir n'imwe gitanga yuko abarundi bashobora kubaho mu Burundi nkashimira kandi na integration nziza
yashoboye kwa ari umugani baca mu kirundi ngo ushaka gukura urwiri mu murima ngo ashinga isuka ngo ahubwo aramutabira merci nana ya vraiment washoboye kudafeza sambra uca hirya y'ino ugashika ku ijambo nyamu hari ijambo muri situation turimo meme na des experts bama bavuga baravuga c'est tout bavuga ngo c'est toujours l'oppresseur qui détermine la forme méthodique. C'est toujours l'oppresseur qui détermine la forme méthodique. Iki gihugu cy'iwacu abantu babicane bameze kutari bantu bicara badakandana hego bakora amabi yose nta yindi nzira yo kubuza kubyita ni nka bubuzera tuyita ko abantu bavuga ubufaransa bwiza ubuhuzenya nta yindi nzira atari nzira yo kurekonda umuziki bashobora kumva umuziki ijya violence hari violence rero kwa yoba ari kugira bakuru abantu abarundi mu kaga vraiment nta yindi nzira dushigikire bajya abana bafashe igihugu kubera ibindi byose bizohera kwerekana ko tuzi kuvuga ibifaransa byiza tuzi amasitasiyo bajya na busendede iguma yikomeza vraiment umurundi wese ahari turengere soba bidutandukanya ariko ikintu kizodufasha gutaha mu muheto tudashoboye kwibagirwa ni kwa la diplomasi nayo irakenewe ariko tugasaba yuko abarundi bakwiye kwitwaza ngo habaye byarabaye se kumusaka twame ifo yuko dushanje tukava mu bintu byitwa amadogme cyangwa iki tukagira ibindi bintu bishasha kugira kijya gihugu bishobore kugitabara tugira amahoro kandi dushigikire n'abafashe igihugu akabazo cyangwa intererano nanjye ndashaka hanga intererano cyane tuvuge kuri webwe ushaka amasano abana niko byinshi babikoze hanyuma ntabwo tushimira abantu batoranyije kino biganiro nshimira na Paul Rubri nashimye gufata umwanya akaduha no mu mwanya wose duhana ibyiyumviro hari ikintu nana yavuze hariho n'umugani atavuze uri igihugu kiva amaraso kikamata rero mpabuye ku bintu twaciyemo murabona igihugu kirasinziriye kandi ubwira gikanguke nitwebwe abarundi nitwe biraba hano turi turi iwacu dushaka gutaha kandi tugaterana iteka igihugu cacu nk'uko mwavuze umuheto ariko ivyiyumvi uriya kuganya nico kintu ca mbere cubaka ariko n'umuheto udasigaye kuko uriya umuntu mubwire gatatu ntiyumve kera baratwita akanwashi hari umuntu ya intelligence yuko akiruza urutoki yitwa Frank reka tumurabe turabe ko mikoro yo kuguruka hama yacapata ijambo murakoze cyane rwose ariko ndagerageza vyanse ndashimye ko mu mpaye akajambo kumwanya ari mukereka nduge kwijambo nari gushimira Bob nkashimira nana n'abandi bose mugaje nari mfite gusa utubazo tubiri ndabisha cyane ndavye kuri teme mwari mwaduhaye uyu munsi kuri ibintu by'ingwano zisubiye kuza ziraduka hirya no hino mbega Bob ko mwigeze kutubwira ko hari imigenderanire mugiranira hariho amahaporo ahora atangwa nk'ibiriko birabera muri Kongo n'ibindi jewe ndibuka nk'igihe abasoda b'abanyamerika bariko baragwana muri Somali abashababu barigeze kwerekana amafoto yabo bishwe ico gihe nyene umenga baca bafata decision ko abana babo bataha ariko twebwe uyu munsi igisoda c'i Burundi kirigenza uko cishakira muri Kongo ni kenshi twumva ko habaye intambara mugabo nagira mbaze ntaco mwoba mumenya kugira ngo by'ukuri abo bana bariko baja kugwa muri ico gihugu bashobore kuguma mu gihugu cabo kumbure abemeye kwitanga nabo nyene kuko nturazi yuko ingwano bariko baragwana atari ingwano yo muri Kongo ariko ari ingwano yo mu Burundi mwebwe mu byo mufasha amakuru muronka hari amareresi mwoba muronka kugira ngo by'ukuri bishobore kugaragara birazwi cyane rwose biravugwa ndabizi ariko mbega hakenewe iki by'ukuri kugira ngo opinion nationale internationale by'ukuri ivyo bintu bitera ivyatsi ico cari kimwe ikindi jewe bagiye barakivuga ariko na jewe numva shaka kigaruka ko cane uyu munsi turabona yuko leta ya nkuru nziza nyene nawe nyene nuko nyene ndayishimiye batumva ibiganiro na buke
abarundi nabo twakuriye muri novuga gute muri culture twumvisha yuko urukiza ruzoza ruvuye hanze nivyo je binyere kumenga abarundi benshi bari mu gihugu umenga barasinzire bizeye ko urukiza ruzova hanze hari akantu numvise mwanacishijemo namwebwe muti prido 60% umenga y'abasendede bose bifuza impinduka ati igihe hoboneka impinduka bazohaguruka mu gihe iyo mpinduka nyene bose barindiriye izozana na hehe jewe naho nshigikiye nkavuga nti twokora iki twebwe basi ko twebwe vyumvikana ko dushobora kuvuga vy'ukuri twumve yuko atayindi ndirimbo nkuko hari waraje kubivuga atakundi gushira hamwe bishobora kubaho atari uko kukubumvisha vy'ukuri kugira ngo abo bizere ukiza ruva handi bavyumva ahubwo ko gova muri bonyene icanyuma je nashaka kubahimiriza kubandanya bijya mwageze la fois passé vyo guhuza nk'abafasha ibigwanisho ko turazi yuko muri radio idafise impengamiro muri abambere bashitse ku rubuga mugaha micro CNDD FDD kiragwana ibuka ko barabibateye kw'ivyatsi mugabo ntivyababujije none abo bana b'igihugu nabo bitanze no kuri mu bahe micro nkuko mwabikoze mu bibandanye murakoze cyane gose merci Centre Burundi kubona bateguye kino kiganiro merci reka kumbure imbere ko Nestor afata ijambo nishure kuri akabazo ka Frank rapidement nivyo nabivuze mu bintu dufashanya mbere n'imbore ya kure zimwe abapolisi bamwe n'abasoda baradufasha kuronka ivyemezo vy'amabi irya ntwaro ikora ivyo rero biraja n'ukuri uretse ivyo tuvuga hariho n'ibija mu bihugu bimwe cyangwa mashirahamwe mpuzamakungu amwe ivyo rero biri mu bituma amakungu n'ubu vraiment yemera irya ntwaro barashatse kugurura imiryango na Ndayishimiye ariko baramaze gutahura ko Ndayishimiye ari ku nzira y'ubwicanyi alors ico ni ciza hanyuma ivy'amareresi n'amasanamu biriho oni ntiyari gusohora ejo bundi kirya cegeranyo cemeza ko Burundi bwarungitse imigwi y'inkorabara y'imbonera kure muri Congo kandi nagenda kubwiye ko bijya bintu birafise ingaruka mbi ku Burundi au niveau diplomatique mu bijanye n'imigenderanire cyo kimwe na nujya mu rijya shira mu mpuzamakungu muri ya Afrika CIRGL naryo ni ryaragize icegeranyo mu nama bagiriye i Nairobi rirerekana ko Burundi leta y'u Burundi yarungitse imigwi y'inkorabara y'imbonera kure ivyo rero ntiwibaze ngo Burundi ni yororo kuri bo ivyo rero turabikora ariko nkuko nabandi babivuze dere hano hariho nibaza ni Pacifique bamahereje kuvuga ibintu vya Ukraine effectivement iyi ntambara yo muri Ukraine ingaruka mbi kiragira ku isi nuko amakungu kandi n'imbere y'intambara ya Ukraine hariho ikintu bita la guerre froide murakizi gituma ibihugu bisubira gushamirana bigahagarara nyene bigashamirana mu bya diplomasi kandi bimwe bikomeye Uburundi rero buriya ijya leta iri kirica abantu iraprofita n'ico kintu ico twokwita la crise mondiale donc la guerre froide qui est de retour alors le chaos international no kuvuga uno munsi abanyamerika abafaransa ariko kandi tumenye yuko kazoza kabiri ya bihugu by'iwacu tumenye ko abo banyamerika abo bafaransa abo bashinwa abo babirigi abagiriki bambe babongereza bazohora baza gufasha ariko natwe tugeze ku rugero rwacu donc il faut que tusubira kugira ryaragi ry'abagwa gasore ry'abangenda ndumwe ry'abamwe bantare rugamba dusubira kugira ryaragi yuko ari twebwe dutegerezwa kwanza kwiteka kwigwanira hanyuma abandi bakaza gufasha bavuze abarundi bariko bagirira publicity ya ntwaro yuko no munsi umutekano hari abo nibamenye ko indirectement bariko barafasha iriya ntwaro mu bwicanyi bisigura yuko bazoburya hari ico bita societe ikibano umunsi igihugu kizokira ivyo bintu ndazi ko bizobabuza amahoro jewe umurundi wese ngenda babwiza ukuri aja muri logique yo gufasha iriya ntwaro mu buryo ubu na buriya Jesse ndabahenda jewe mu mutima wanje no mu kazi kanje ndamufata nk'umuntu ariko arafasha intwaro mu bwicanyi no gusambura igihugu ngira no kunshimire ko subiramo yuko twari twasabye ikibanza turimo turengeje kwisaha abantu basabye bwa mbere n'abantu bari kwishaka no kuri batobarire twakotiye kuko twari twigeze kwibanda cyane kubari kurishaka cyangwa bakiza amaboko ubu yafata amajambo bo ndabusabe ubundi hari abantu nka babiri
bashaka kuvuga akantu sinzi ko ari ikibazo sinzi ko ari intererano ntibagende. murakoze kumva ijambo jewe ndanezerewe cyane kuri iki kiganiro batunganije. jewe rero sinzi ko ari ikibazo canke ari intererano, nashaka kuvuga kuri ibi aba bavuze ubwa nyuma bavuze ku vyerekeye gushigikira urugamba. Urugamba nta muntu n'umwe atazi amakosa aba muri kino gihugu cacu, kandi nta n'umwe atifuza yuko ibintu vyohinduka. Ariko ikibazo kiriho ni uko abifuza yuko ibintu bihinduka harimwo akantu ko kugira amakenga. Ayo makenga avuye hehe? Avuye ku bantu batugiye imbere mu minsi iheze, n'ubu bakibandanya bamye bahemuka. Abo rero bahemuka barahemuka uno munsi, ejo hagahemuka uwundi, hanyuma tukaba dufata nk'uko umengo ibintu bisanzwe. Ivyo rero biraca intege n'umuntu wese yoba yifuza kwitanga, gutanga ubuzima bwiwe kugira kirya gihugu gishobore kuva mu ngorane. Rero iciyumviro ni uko hageze aho umuntu ahemutse ahanwa. Ibi vy'uko twama turiko turagendera, twama turiko tubona ko umenga ibintu vyose n'ibisanzwe, harageze yuko ihagarara. Uwahemutse ahanwe, nico kizokiza kirya gihugu cacu tugira amahoro. Mexico sinzi ko hari ijambo haco rivuga ko numva se ngo c'est beaucoup plus intererano ku kibazo. Biratomoye ibintu yavuze, biratomoye kandi ko n'ababwiwe batahuye. Hari umwe mbona ashaka gutanga icyizero mbere y'uko dukurikira. Murakoze kumwijambo, ndakengukiye Samsung yategurwa ikiganiro, namwe mutumire abatwibika cyane kandi bwaba n'umwanya wo kubaramutsa ahubwo murakomeye. Jennifer David, nagira ndabasabe ikibazo cyanjye gihagaze ku mwihwezo mugira. Iyo turiko turavuga ibintu by'igihugu cacu, wabigarutse ko mu kiganiro cyawe n'ivy'abana b'igihugu bajya bose kubona bafata ibigwanisho, abana bava mu mashuri, kuko obe inyungu ku Barundi bazoba intambara, kuko ntabirya vyabaye mu Rwanda aho abantu bafashe imipanga bagatemana, bishobora kuba iwacu. Ico kibazo ni ikibazo kitureye twese. Mugabo nkeneye n'umuhezo wawe, cyane cyane ikibazo cyanjye kiraba abadiaspora. Twebwe turaza muri ibi bihugu biteye imbere, mugati kibagira ko ibi bihugu mbere yuko bitera imbere amaraso menshi yasesetse, kugira aya mategeko ajeho yubahirizwe nk'uko Tom yavuze ati ubukozi kusarikanirwa. Nkeneye kukubaza umwihezo wawe ku bintu by'amasengero Abarundi bahurumira cyane. Sinjye mukirishi ndasenga, mugabo iyo uhamagaye n'iki kiganiro kikuyaka kubira aba Barundi haza abantu, ariko uhamagare nk'umuvugabutumwa barabura ko bakwiye, cyane urabe hari ibindi bintu byabaye zitwa ibintu byo kurondera amahera zitwa zawucana. Abarundi bari twebwe Abarundi by'ukuri, iyo ndero dushaka ko uno munsi umwana wanjye afise yiga neza, ko n'icyo ibintu by'ubwoko by'abahutu n'abatutsi tubishyira iruhande, kuko twese tuva kuri Mwamwezi, tuva kuri ba Ntarebuga. Icyo gihe ivyo ntibyatemuwe. None ubu abaserukira amashingiro Abarundi bahurumye, sibuza ko gusenga ari bibi, tubisikuke Abarundi tubishyiramo ingufu nyinshi gusumvya ibindi. Ikibazo cyanjye sinziko gitaho murakoze. Jenny baza wabanje uravuga ibintu nyene bikomeye by'intererano zawe,
kandi bitomoye byumvikana hanyuma uravuze ku mwihwezo wanje umbajije ico kintu c'abarundi sivyo imyifato y'abarundi pa rapport y'ibi y'ukuntu batitaba ibintu bimwe bimwe wowe ubona ko biba bikenewe gusumba ariko ugasanga iyo bahamagaye hari umuvuga butumwa basedukana niyo nka sivyo ushatse kuvuga ari ikintu mpora nkunda kuvuga kandi ngira babwire arico kinantera ubwoba uno munsi hari ikintu bita l'âme d'un peuple l'âme d'un peuple ni ukuvuga n'agatima kabisa kamwe nyene k'indani sinzi ingene ko bisigura k'abanyagihugu ingene abanyagihugu b'igihugu kanaka baba bateye ingene bameze ingene bateye haba harimo rero muri ivyo byose kuravuga umuco kahise kabo imibereho yabo byinshi alors ivyo byose rero bikonstituwa ico bita l'âme d'un peuple hari ikintu nganda babwire CNDD-FDD iri kirakora kiri très dangereux kandi malheureusement isa n'iriko irashikako ari naco gisa n'inyishu y'iki kibazo cy'uyu mu frere ahejeje kubaza CNDD-FDD igishika urabona ko iriko irakora ico bita tuer l'âme d'un peuple tuer l'âme du peuple burundais ni ukuvuga kwica wa murundi yasangaho wa murundi yarahagarariye ubuntu wa murundi w'inyankamugayo wa murundi w'imvugakuri wa murundi w'umushingantahe wa murundi w'umupfasoni CNDD-FDD rero iriko irica donc ako gatima k'abarundi iriko irica wa murundi w'iteka yarahari alors nibi rero nshaka kwishura yuko uno munsi hari abarundi kubera ko bazi ko mu Burundi hari intwaro yica batinya bene ibi biganiro bya politike ko bagira bati jewe ejo hirya ejo nzohava nja kuganduka nzohava nja gukenera akantu i Burundi reka rero ibi biganiro by'inyungu yo guhagarara igihugu jewe ndabireke ariko kugira ntisinzosubire kuboneka hari i Burundi ntihagire n'uvuga ko nabigiyemo ico rero nico kigo kiraba murumva ko ntibyateka CNDD-FDD yambura abarundi kuko uno munsi umurundi wese abayeho mu bwoba abayeho mu caha mu kabi kwiyumvira kati iriya ntwari zonyica ntiyamenya ko nagiye muri kiriya kiganiro alors hanyuma ibi navyo vyo kuca nimba bahurumbira byo gusenga buriya psychologiquement abahinga barerekana yuko ibintu abantu bitaba cyane bene ivyo bintu gusumba ibindi bitera mu biganiro biba bifite izindi nyungu haba harimwo n'agatima ko kwihebura sinzi ko umuntu ahura abarundi benshi bariko barihebura ari naho rero tugira tuti ntihagira abasubira kuvyura ca cizere ntihagira abasubira kuvyura ca cizere hanyuma rero nkagira nti je nibaza ko bizoba nimugumize ko abarundi no munsi batitaba ibi biganiro mubabwire ko bariko barahemuka kwibanga ryo gufasha igihugu kwara je nibaza ko ivyo bishobora kuba bigafasha ahandi ho niyo nsiguro no bihaza bon hama malheureusement CNDD-FDD iriko iratwicira igihugu iriko irica abarundi iriko irica ukungene abarundi biyumvira ukungene abarundi bahora bafashanya uno munsi iriko ikora uwundi murundi yumvira ukundi ivyo rero nivyo ahubwo dukwiye guhagararira tukabihagarika sinzi ko mubona rega nimurabe hajya mu karere k'iwacu mushaka murabe mu bihugu bibanyi ingene umunyagihugu wese waho ateye muraza kubona biba bifitanye isano na politike iri muri ico gihugu ndashaka turabe ingene dusozera ikiganiro n'ukuri amasaha yakurenganye mugabo ntidushobora kugenda uko tutagize ikintu tutavuze twavuze canke icyo tugiye gukora gerageza kuri byo tuganirije turabona yuko hariho tragedy hariho tragedy ishoboka twabonye yuko abazoyibuza ari twebwe kuko ikibazo tubona tragedy kiraza tugana yohagarika gute ku batayishaka kuko nitwo isaba kwihagarikwa n'abariko barayitegura inishu nabonye yuko ari twebwe hanyuma hari uwibaza ati none ko twebwe dusa n'abifuza yuko abarundi bose baja hamwe kugira ngo bashobore guhagarika ibyo bara bo mu muryaniro asa n'uwatwijeje yuko hariho abantu bariko bararangire boja hamwe ko
ko bishoboka ko ibere naho ryoba risa n'iryayaze mu minsi iheze kugira ngo bakore icyo gikorwa cy'iteka cyo guhagarika iryo bara ubu nyine mu kanya gaheze arahejeje kuvuga ati bitwatangura amakungu azokurikira bisa n'inyishu yishura abibaza yuko hariho amakungu aza gutabara hari akanahereje ko kavuga bakati uwagiye kwica abarundi yishe umutima w'abarundi izo tuwe l'âme d'un Burundi nka twebwe tuba dushigikiye turi mu shirahamwe riharanira imico n'akaranga nibaza ko ari igikorwa nyamukuru cyo gusubira itoto ako karangamutima ku Burundi réanimer l'âme d'un Burundi nariko ndavuga nti ndiko ndaraba expose yawe turabona yuko tragedy iri possible hama tukiyumvira ninde azoyihagarika ni twebwe nyene ubwa mbere aho rero uraza kumva yuko twahuje aho ni nk'inyishu nihaye ku twaganiriye ariko nawe uze kugerageza ko tuvyumvikana kugira ngo tugire clôture nziza qui peut empêcher la tragédie possible au Burundi nous-mêmes aho ni ku ntango ya mbere ni gukora bitahuye hama ku cya kabiri novuga nti ko bishoboka numvirije ati hari abantu batumvikana hirya yeje bariko barumvikana kugira ngo bagire iyo mission noble de stopper iyo tragédie urumva icyo nicizere itsagate tumumvise nuko le rôle des pays étrangers ou les institutions zizoza mu nyuma twetwa abarundi twitabaye icakane gikomeye abaje kwica igihugu bamanje kwica l'âme d'un Burundi nkaca mvuga nti ko twe tujejwe muri association yacu imico n'akaranga mbona imbere twobanza kubaka imitima y'abarundi imbere kubanza kubaka Uburundi nk'isi canke nk'ikirere imitima niyo twobanza kurema hama rero turi association twumvise ibiba uruhara n'urwacu hamejo twihutiye kubaka imitima y'arundi mu biganiro nk'ibi n'ibindi bishobora gufata iyi nzira yari nka yaje twavuze na conclusion y'icyo cyatugana sinzi ko tubihurizako cyangwa ufite akantu wongerako kurukurukire ugashirako kumure harimo ikibazo kimwe ariko kandi kigaruka nyene twabivuze reka mpere kuri iki kintu cy'uko CNDD-FDD intwari hari yabanje kwica wa mutima w'umurundi bwa buntu bw'umurundi cacubahira c'umurundi yari afise uno munsi ikabiri kigira wundi murundi w'umunyabwoba wundi murundi atagira imico atagira ijambo nivyo bariko barakora aro mugabo kugira umuntu asubire gusanasana ya ame y'umurundi wa mutima w'umurundi wa murundi wa kera nuko hagira abantu bamuvyurira icizero bakamuvyurira icizere mu bikorwa bakabimwereka n'ibiro twavuze tuti ejo abarundi ntibasubira kumva ko diaspora yahagurutse diaspora iri kiremesha ibiganiro byo kunywanisha abarundi byo kuja hamwe kugira baharanire neza y'igihugu abarundi bazosubira gusana ya mitima yabo bagaruke basubire guharanira ubuntu basubire kurema bareke gutinya urumva barinde nico navuga aro iconyi rero ni kimwe nibaza ko ni mwebwe diaspora ni abanyepolitike ni ya migwi twego turavuga yahagurutse n'abarundi babona bati bariko baraja hamwe je nibaza ivyo bintu ko bizosubira kugarukana wa murundi rero witeka wa murundi akavugira mu gumbi kumuvumba ivyo bizogaruka ico ndisibi coco ni rimwe nababwira umurundi ntagenda akagirire ariko nibaza je nibaza ko ni hasubira kuza imvo zituma abarundi bagira icizere imvo zituma igihugu gisubira gukira jewe ndisire certa yuko umurundi azosubira kugira ryateye urakoze cyane tucizere ama tugushimire cyane ikiganiro cyafashe umwanya ariko nibaza yuko yaba kitari kiryoshe cyari guteba rero tugusezere ugire weekend nziza ubahwe murakoze nanjye ndabashimiye ku kiyago twasangiye byiyumviro byubaka twahanahanye
hama n'ukuri ndazi jewe ndaremye ndazi yuko nitwikubita agashi ibi turiko turavuga aya majambo tukayashira mu ngiro nukuri ndaremye yuko igihugu cacu kizosubira itoto dusubire turonke uburundi bw'amata n'ubuki murakoze kandi no kubutumire murakoze cyane tuvugire tuzokora dukore ibyo twavuze